waje gukora akazi yicaye waje gutwara umugabo wanje none ubona akazi kagutanye ari kunkorera ni kunkorera ndiko nakubaza nyanya umviriza rero ndaguhera sope ya nyuma wewe waje ngaha urumva nturamenya uwundi we ahubwo hari igihe mubaza ati mabucangira ntitungana kandi wamukobwa ujye mugana namusinyiye imbere ya patiri mbaza nyimba ari na patiri na pasteri gutyo we gusuzuma imbere y'Imana ko nzwi n'amategeko icya kabiri leta nije utururuke ukuranyumva uri kuranyumva nayo magugu yawe abingo na mazi uturi ururuke kumwanje subutu usubiriye kugufata n'umunsi uyu umwe inzunzo niba imbere kumbafu gerekanetse n'ubujipura sike we yambaza ubumini ngaho ubutegura ashira hejuru wenzo kuzura amaso ndindi Steve umeze neza ndashimye ndabona ari sawa akazi kabona gute mu rugo ubona uhishimiye hari icyo ubona ugaya hari icyo ubona cyohinduka kumbona umusore atacubaye kandi n'umuhungu mwiza witonda kandi uri kurashika mu bige kuba umaze kuba mu buzima bw'urukundo ufise umukunzi umeze gute niko bavuga Felisa ndashimye ya hama mu rugo cyembonera amahoro ntacyo muhindura ibyo mbodesha amaso nari byiza kiretse icyo naba ntabona ikibazo wumva gike cy'ubuzima bw'urukundo umutima wanjye warigeze gukunda umuntu ariko sinagiriwe amahirwe yo kubimubwira umunsi nagomba kubimubwira natsindiwe mu gatondo usanga yakeye yasitse kirageze gucumbura sinigeze ndamubona uno munsi urabona ko ndi mu gisagara ca Bujumbura ariko sindigera ndamubona ariko umutima wanje nturigera ucika intege ibintu byose byocika intege ariko umutima wanje nturacika intege uno munsi ndumva ndamukunda n'umutima wanje wose nuko bizaterwa n'uko ndagira mu bikorwa kandi ndumva namutegereje. ndumva nta mutima ukunda uracawufise kandi urawufise gushika n'uwo munsi ariko rero je nibaza yuko umutima wawe utari kuraguhenda ni gute uguma wumvira umuntu utabona icyo niyumvamo nibaze ko ndabibona ndabiko ntarabona hari karakorera kuko ndabibona ndabiko ntarukayibona yego ibyo ni ivyiyumviro vy'iwawe mugabo sivyuzi rero ibyo ni ivyiyumviro vy'iwawe sivyuzi rero ushobora kuba wumva ko umukunda nawe atagukunda atanakwiyumvira atanakwibuka nuko bimeze kuko Steve urabona ko ndagukunda kweli ugereranije uko waje umeze ntakwitaho ntamusa neza umeze neza kandi no mu kazi ukora urabona ko ashaka ko uruha sinifuza ko ukora kubana n'uhe kubera ko umutima wanjye wakukunze sinzi rero ko urayibona mu bisanzwe bibaho
habuze ugira ubwoba ngo ntibisanzwe rero nibaza yuko jewe nta karibu shefu karibu Shantano Ntabwo ndavugana n'umuhungu ubu ndabona umenga aratanga ubutumwa Tetwa Marimo muvugana Cyo kugira urabona ko ndi kirofa cyo kugumubesha buri mwanya nkaho umenga je ndi umwana nta bwenge ngira narakubwiye abakuru muhimbana ibintu byose ugeze nimba ari ubuzima bwanje ushaka ngo ubu ntabwo uzoroha bawikunda mpanure gusa mbona wagiye nyarutsa mba mu maso usingeneye no kuba ndakubona ngaha Steve nawe kurikiranyo Steven sigaye ndinda guhogora kugira ndaguhamagare wewe ntari ndi kuri wari uri mu nda urakitaba Imana ubu wowe hageze yaho untesha umutwe wamuhimbiri wowe ushitse ngaha hirya yejo ubu hageze aho je uza kuntesha umutwe ushaka guhangana nanje wavuye yuva sivyo waravuye yuva waraje uje no kunganza mu rugi wanje izo nguvu muzikura hewe je ndinga muguma mukinisha uko mushaka jewe samahera wanje ndaguhera ugishika ngaha nakubariye ngwiki urabizi twaricaye hajya ndakubariye umugore wanje ndakwihani none umunsi ndagusanze he bose duhera nakubwiye ati nubwo azokenera ikintu uzoca kuri jewe uno munsi yaguhamagaye mwitaba kuri nagahamagagwa na satani wakuzimuwe urazi ko buje nsigaye niyumvira yuko notuma ndakubona wowe wanapfuye mukareka kuguma muntesha umutwe umuntu aje hariya ahangayike mu vyiwe acaza no ngaha mugume mumugumiza mu mihangayiko itagira no kwingana ushaka kwica boss wawe ntuzanire imbuga itunyica canke ndondera igipolisi ndagihamagare ndakibwire yuko waje kunyicira mu rugo iwanje urumwe murafashanya n'umugore wanje mva mu maso genda mva mu maso nyabutsa genda uzunguza ako kanyo ako gafutusha nzoziburamwe igiti ko zisura umenga na karato k'umwana ya we uno munsi we dinjira amakuru yawe rero ameza nyene buke nk'ibisanzwe yego Joni atari mu rugo byabaye yanchanze ubwanje maze sindatanga byari byo bikora imukiro nkirasiyo mahera yirasiyo yarabutse yarasiyo sico kintu gikuru gihambaye ahubwo mwene wanyu yarasubiriye kuza arataha yaborewe cyanamuzi nahore nzi ndamuhanura kenshi ndamubwira hebe ibintu by'inzoga wa muhungu inzoga nta kamaro zifise inzoga ntaho zishikana umuntu mbona riye kavumure ngo baziho ubasigaye ashika nimbashitse saa 2 nimbashitse saa 5 nimbashitse saa 4 umwanya wose ururirimbo ni Mia ari he sinzi ko yahindutse umugore we ntanebyo ndanamenye urumva niko ruririmbo Mia sasa rero ryari waturyamye numva
yigiriye mu nzozi za Miya ndategeza aradondagura somenga ariko aravugishwa muri make. None Miya sujya mukozi wiwanyu Ujya mu yaya nyenutse. Cyane. Ni wuba ruririmbo rwiwe. burya rero ni hamwe bavuga ngo abagabo barara kubiri bakarota kumwe. Mana yanje. Imana Steven mushikira gute ngo. Ndagerageza gukora utuntu, ndagerageza kumwereka ko ndamuri hafi, nkagerageza nkamugurira utuntu mugabo kugeza ubu ndabona ko atabacira arabiha. Ndaje komportima ziwe harabi ko yifata mega n'umuntu nyine atabivyo arimo. Mushikira gute mugabo uza ko n'ubu zose cyangwa ngo ushobora kumutakaza. Oya sishobora kumutakaza kuko umuntu ameze neza pe. Mana fashe cyangwa ndamubona nzokora ibikwiye byose, nzogerageza gushika hano sereka ashobora kategezo kwa mwaka ko byagenda kose. Eko Steve Sa wow. aho bitandukaniye no kuri umugore nanje nkabandi umugabo. Ese womenya nanje aho ngo we wari kumbana. Uvuze ibyami yanciye nibuka. Uzi jewe ngaha mu rugo. Simironka nayo mvuga. Yebo ibintu byose ndaburya hari igihe nicara gusa nkabwitegereza nkacisha kwa amaso gusa ni kumwe nyene k'umuntu w'umugabo nyene bavuga ati amarira y'umugabo atemba aja mu ndabireba nkanuma kubera ko ndareba nkavuga ati umugore ndamukubise namwe ibaze kuza jewe kunsuzuguza imbwa yagakuzi bakarya ujya musega wa muboyi wawe kabuze umurizo w'inyuma na handi yari imbwa Kaje usanga kawufise mu bwonko. None bimeze gute? Ego shahari abantu bagayana. Ugasanga ari mwarakitaho kunsumvye ukamenga niko kahindutse umugabo wiwiwe. Chimbuze ibintu byabaye umuryango bisize ubwenge basukanje. Sinavuga ngo ni n'ibitero bya Satani ntitunamubeshere babigira babibona basinye nibyo. Basi jewe basi ntaco we ko wumva ujya mukozi wawe arimo aragutesha umutwe dutume dushanja basi. Nibashanje cyoko. Tumutwaye w'umuhungu ngoma n'umukobwa aho ngira ngo induru zote. Aho areka byose biva mu gusenga reka tubirindire. Nufise ubwoba kanya. Vai, yagiye kwana ikombatse imodoka sikuye ntari kandi. Chawe nyagiza kandi ubone imvura irigiragwa nagira kwanza kubihera hanyuma. Oya, kandi bose yagiye ko ayikeneye. Siporo gazo yuko arayikeneye ku telefone avuga ko ayikeneye rero kavuga ko ndanywa kici. Yari yabimbariye ariko nta kibazo nabona bitihuta. Niyo mpamvu niyo tari kuri buri muntu. Hanyuma Steve urabona yuko mu kazi ka minsi yose usanzwe ukora canke yaba jewe ndi umukoresha wawe ngira urabibona ko noba ndakwitayeho canke noba nifuza ko umerwa nawe rero urabona ko sinifuza kuruha ibikorwa nuko nakugabanirije ibikorwa nibaze ko ari sawa dukuri turashimye kandi umuhungu ataco ubaye yitonda ufise comportement nziza kandi ndabigushimira utuguma uko
kandi nifuza yuko urushiriza kuba mwiza, ukarushiriza kugira neza, kwambara neza, urabona yuko ubu bimeze neza pe. Rero ibyo rero ufite icyo nabize, niyo mpamvu nifuza ko utaruha utanirwa ntabwo nifuza ko aba umerewe neza. Steven ndagukunda. Ribali kidacho urukundo. Davye uherutse ukamfasha mu gikorwa kariya kigozi nteka. Kukurura hafi babona ko nzakiye. Ufise umutima w'urukundo. Rero mugabo urukundo rukunda suko. Sibo kujya kugenda gufasha mu gikorwa cyane. Binabiri ahubwo binyambara. Nifuza yuko urukundo rwacu rwagera kure. Ntabwo kisigikunda cyane kiri kuravuga. Rugera kure twite mu bihugu. Tutojya dukatumbu twende kurabo tumaca. Yasinze. Nifuza ko wambaye umushirana. Ntabwo bosi wabo sishika. Yambwiye ko debero no kukuraba mu maso. Kuko honyine yotsa saga bicaye ngaha muri sale. Ndazi yuko bituzikura. None Steve. Ubona jya ndi umwana mutoya. Bantu jya ndi umwana w'ikuti hanze. Jewe umunsi umwe urabona nzogavunagura kajya gahungu burya buvuga ngo nubuguru je nakazanye ndakabwira ati wewe uje gukora higana nakazi byamushenzi gatanguye kuzura amaso kandabira umugore bijya byizo nzobirohora zigare ibirohora bageze mu gisagara bibonye ko batagase mugunda kavyimbishije umuduri wuzuye karaterekamwe amateke kakumva kwibondo ryuzuye gasigaye kandabira umugore werindiye jewe rero nuko ndabura yo nshira nayo mira uraho ndamufunguriye ntafungure mugabo miya yojya gute yarabonye twana dutoga shaho sha ariko hagati y'ivyo reka turindire naco turabe yuko azoba guhinduka sinarinzi basi nawe yuko bimeze nkuko jewe nkabona birakomeje ni nta muvuno kuboko canke ukuguru senyo ko kugatumba icazoba ari kigongo ndamugiriye naho nzomusohora n'imigera ati none wowe kuri bumushobore nanje wumva bizoca bingana biga none we kajya ko kunanira gutwikurusha Pardon? Nuko rero kandi merci. Hanyuma nifuza yuko nabikubwira Steve jewe sindi umwana mutoya sivyo kuri nawe nakwinze bosi jeyo yici yumvise ko dukundana akumva aho nyene ko tuvugana no kuvugana yonyici yambwiye sinzokurabe no mu maso banzorindire gatoya none jewe ubona ndi umugore mwiza ubona ndi umugore atandero mfise mbega wigiriye wowe n'ikindero bibaza ko nishika jewe ndazi yuko niyubashe kandi umuntu wa mbere jewe niyumvisemo so umugabo wanje ndamukunda hari udukomportema tumwe jewe tutariko turampimbara kuri we rero numva umutima ndarushe numva nyine sinzi nawe mbona nengura umuntu nyene mugikundiro kandi uciye bugufi numva ndakunze komportema zawe rero kubyo mpamvu cyo wanyemerera tukaraba uko tubikora wanashaka tukideplasa je nurabukunda bikora nkagura ninze ahantu hamwe twaje kwiberayo nta kimwe yomenya wowe upfa kubinkundira gusa kubera ko
ubu asigaye ajya mu bintu by'inzoga cyane kandi bo narabonye ntubona nk'umuntu uranywa inzoga wowe oya nanjye niyo mpamvu nagukunze umugabo wanjye asigaye abaho cyane nanjye nkumva wapi nkundire rero nzokwereka uko tubikora nta na kimwe cyane sibyo aho icyo kintu ndifitiye ubwoba ndabitinya kubera icyo mugabo wawe arakatse yumvise ko twajyanye n'ahantu hose ndazi inzozi riratsa muri firigo niyo bimenye gute cyo ndabonye umenga aribwira ibintu wowe binkundire ibisigaye bye nzobyimenya sibyo siko ndabyemera gusa nzoguhigisha nzobimenya hirya y'ejo sawa Agiye nindi gato uvuze wose wamwishyuye igare hirya y'ejo sawa Steve mugabo icyo kintu gishyira kandi ugiha agaciro sibyo ugiha agaciro kubera ko umusanzu sikinshorosha kandi ukomeze kwifata uko wifata nyine kandi ndakwinginze ntuzumubwire ntuzewerekane ikintu na kimwe imbere y'umugozi wawe si sawa ibisigaye tuzoba twavuga nawe sawa bebe Steve banza umumpera amata sha twe tuba twarasinye mu makomine yuko tuzotandukanwa kubita umusega akakuvire ku mugabo cyane ingorane kwe basi nanje ubwanje birancanga wowe ubuntu buraza bukibebeza ku bantu babandi batazi ingene ingo ziba zaratuvunye kubaka kakaza kuvunagura imishenzi oya nandindire wewe barazi ingene twebwe kubaka bitugora kwanza babazi iyo twabakuye umushinga umuntu ingene yawutanguye fondation ngo ayiduze bagaca baza babyita umunsi umwe nzokavunagura umunsi umwe uzosanga ububoko nabukonjaguye canke ndakadome je bwana shaka bazotuma bamwe gashawe kuzomushobora nanje rega wuri umugabo none kajya we ko kunanira su nyorurushi kajya gashenze ntubona ko akakiri na gatoya we uri mama gw'ibiguvu nkuko tumuzingirino ukubita inkokora umumanuka nkuko kajya kazokona nzomwicira mwishuka we niwe nimwe gusa reka tubirindire turabibwira bice umukozi umuyaya ubu tumubona basi ngo yahuye n'uru diaspora canke ibya bigabo vy'imida ariko ugasanga imbwa bana bageni bubahuka bajya bisiga bakirikora none kubera ikinyene basi zijya mbobo nyene zo mwibara ubusega ubu bushenzi bwa buje buvuye buvuye ngo buje ngo kudutwara ngo zabagore ni ingorane Imana irarema reka ratubirindire turabiye bizotera bica wowe birindire nta ngorane ariko je umenye ko murungika ku gatumburya nta muvuno kuguru canke ukuboko nzomukubita shenyoko reka nanje ndindire negashawe kuzokubita ingumu bigakunda we nawe kuboko ntakubuze nivyakunanira kumumyora nakazi kawe byose ni bukebwe tuzosubira ego je nanje ninaronka kanya nzogutemberera ntaco mushenza arawe rindira Amaya mabuja cyo gitumye gusaba uno mwana ndashaka nyene kukubwira ibineza ariko birabamo no minsi kwako je namwe ngo ndi kubiranyorohereza bijanye n'iki basi namwe ngo ndiko ndabangamira bivanye n'ingene boss muri no minsi yariko ivyo arambwira aguma asanga nko muri kuboni ahantu hose mbandi aguma asangayo nawe nyine nkabona umengo ndiko ndabashwanisha cyane umengo ndiko ndatuma nyine mukuma mushwana jewe niyo mpamvu navuga ati kuri kose sinobabera umutwaro cyangwa ume ndahari ngaha mbona umengo umurakariye bosi cyangwa naje umundakariye buri mwanya rero je nagomba kugenda uje mutwarane himbi sa kiburya nama ndakuraba imisi yose mbona umenga hari hagahatsi umenga hari hicuma hamwe usanga wicurikiriye ahantu usanga wicaye utavuga ahandi ebuje n'ukuri narakangaye none biva kuki ngo baguturubika bagukoresha nabi cyane mva sogo reka ndakwite sogo
Yega gisogokuru wawe je ndafise ikibazo basi turabona ndavuye ku gatumba sinari nezerewe nari mbayeho ubuzima bubi mbona uko ndetse amashuri ndayaheza mbona uko ndarize amashuri ndayaheza aho ariko rero ku gatumba ubuzima bwaranse hari umuhungu yari yanyemereye kunzana mu gisagara hamwe n'umukobwa nakunda cyane rwose uwo muhungu ndamurindira maze gutwara uwo mukobwa we yaramuronkeye akazi mu Bujumbura je nanje ndarindira akaza ndabura rero cyane igira inama yo kuza kurondera akazi mu gisagara ndaza mbabaye naraye kabiri mu nzira waje n'amaguru oya nari pakije gusa maze kugera mu gisagara ndabura iyo mba niyo nja kubera byasingira nitugira tujanye na boss janye n'icyo tuzatireka mve ngaha kugira ngo muzoronka ndibaza nko mwese muzoronka wundi umukozi kugira ngo basi byibura mubeho neza musubire mubeho nk'uko mwari byibura mubeho neza musubire mubeho nk'uko mwari mumeze ubwa mbere naraza kwa kwezi kuba kumumbwira ngo utaya ngo ntaraza wari ubayeho neza ngo boss nyine ngo yaragukunda nanivuga ati sinotuma ibyishimo byawe bigenda kubera jewe ndashaka nababwiye ko ngira ngende akazingira ndagaseze kugira ngo bandanye mubeho neza nishimye ivyo ntari bwumve bisa cyabure yagupanze arakuzuza fresh agomba gukure igitega ngira kumanukane ku mazi kugira utagate fresh aho utari kurampisha neza ugomba utera Taiwan atamukezi nari ifise rero umunsi umwe ndari impande y'ikanevu nari ndushe nza guca umuhungu arahari wambyuye ubwa mbere nkimubona nabona umegana umusuma cyangwa mbagirire nabi ariko yari umumarayika Imana yarungitse kuva uwo munsi sindongera kumubona niwe yanze yankura urugo kwa boss barampa akazi rero naragerageje kurondera uwo mukobwa ndakunda naramubuze rero no munsi igihe cyose warandicurikiriye ndiko ndarira ndibutse uwo mukobwa nkumva nyine amasotsi yuzuye amaso yanjye nkumva norira ndumva bimbabaza cyane rwose nkabona umega asigira icepfo n'icya ruguru rero hari niha n'ubwo buzima mbayemo niyo mpamvu ubona kenshi buba nicurikiriye ko je ndavyumva kandi numva mu ncamake urumva warize amashuri ngira ngo hari nawe usanga kuri ubu akazi ukora kadahuye n'ibyo wari warize nibaza nk'ubibazo utiyo nkora ivyo nigi ngira ngo mba nkorera n'agashahara gakisunuye rwose niba gusa muganga ndabona ko bagukoresha neza hanyuma ariko ndumva ikibazo nyamukuru uwo mukobwa uwo mwari mwarakunda hama gacaza imbere yawe ntumenye yashikiye gushika n'ubu none nta n'urago hiyambu yiwe aho yobari nta nkuru yiwe urumva kandi ndumva urababaye n'ibyo ariko none ubwo ubabaye rero erega umuti w'umubabaro no kwihangana niko udashobora kubabara ngo ushumuza ubunyene ko umubabaro wawe ntushobora kumukwega ubunyene ngo aragushikiye nibishoboka wewe urababara ahubwo niwe uri mama je nako twavuye na boss mbere boss nta nubwo namubwiye ko ngira ngende ibyo nibanga ry'uwanyu kuko ni byinshi nzi mwayazi wagize ibanga washyize mu mutima wawe ivyo rose icyo ndabitsiko icyo niko bimeze nyina bomba ugomba nkure nkuye kunzira muri mari ugomba ke icyo nibanga ry'uwanyu shaka mukobwa turatsina ivyo aba boss n'abayayi ibyo twama twabibonye ahantu henshi bitandukanye ibyo nibanga ry'uwanyu byo mwayazi ni byinshi ufise mu mutima wawe kandi ugira ugenda ubitwara ndakeneye ikintu kimwe gusa ngize ukuri impamvu ugira ugenda ubu uri kuribabaza umuti wo kubabara ni ukwihangana ni kumenya yuko ibyo bibaye ntawe udishatumye biba hari naho n'uwo mukobwa wibaza kuri ubu wabaye ingorane hagati y'uwo mukobwa ukanavyutse ndumva ko mwakundana ugira uti ko twakundana byari kuba byiza nyine nkamwibonera agafuma bigenda ukundi ndamubona
rero ukwihangana ukarindi nambo umukobwa ari uwawe uzomubona niba atari uwawe naho erega uko umukobwa atari umwe mu gihugu niko n'umuhungu atari umwe mu gihugu yego je numva umenga ukwihangana nayo ugumye gutyo uzosanga uri kurikwegera uhave wikwegera n'ingwara ngira mwaravyize bone nkwiza amashuri gatatu w'umukobwa mu mashuri mwavuze ko umuntu ashobora kuvyumvira cyo kumukwegera bikamugirira nabi muranda byumva bivuga yego nuko rero tuko ndabibona uko kwihangana wakoze kw'izo mpanuro mpaye ngiye kugerageza nihangane ariko kenshi iyo nibonye nicaye nimba ndi kumbiyumvira ariko ndazi bizohera ubu rero naye nizeye Imana yuko uwo mukobwa nzomuha ubu rero wicaye uzohore wiyumvira ibindi wumvise ivyumviro vy'umukobwa bije uco bijabukana uca wibaza nko kwivoka kanye ku mashurwe ubona ngaho ibisigaye navyo umukobwa ne bari kwa nakubwiye ngo sumubona tamubonye naho hakundi umukobwa sume umuhungu sume wakoze kw'izo mpanuro mpaye nani ntihavyariye ibyo ibindi ngaho bagufashe neza shana amahoro n'ukuri ngorane sawa urakoze rero ngo mbace ngenda kubandanya ndondora igitoki kiraho ego najereka mbe nitembera sinoguma nimba je basi impamvu ugiye tumengera sinindi basi urabona bosi yaza mwanya wose ndi mu gikoni yazasangayo amambwira utujane gutembera umwanya wose ngo tujane mu kabare ngo tugende kunsororera ngo tujane mu isoko ngo ngurire ibintu vy'impunzu ngo ngurire amashanete aguma asaba ibintu vyinshi wambwira ngo azonyigisha ngo gusomana iki n'iki basi nabonye umengo jijo nyese ntibishobora camvuga ati ivyibura reka ngende ntaragera kure ngende ndabise sinzopfana isanga nakoze n'ibintu bitari vyo nabikuyemo ntanabiki niyo mpamvu bateka ngende kumwege usanga kurwanya bosi vyanka ugasanga biranze bavateka ngende ibintu bitaragera kure vyibura ndabasige shure mubibereho neza nko kumwana neza Mia ivyo uri kurambwira ni inzozi warayogize ni vyabaye cyane ivyo nyene umugabo wanje nzi niwe ari kubwira mu masomo yandi niwe ari kubwira Mangoje nuko n'ikibanga byo byose mubwiye ni koko nta mpamvu y'ibyo ngende ibintu basi bitaragera kure sheri wanje niwe ahora kubwira ayo majambo okay nimba wateguye yuko ugira utahe n'amahoro masa bigenda utekera ibintu vy'iwawe nimbaze kamubandanya icyo ukoze gusa kimwe kinezereye ugiye ubwije ukuri wigenda witegure nta kibazo kandi uzugira urugendo rwiza baba burya ndagenda ngomba kwiyumvira ko ryari ndavuga ati reka nzokure ko ata kibazo gusa umutima wanjye gusa ubwoba kubera umugabo yambwiye bidakura bakusa yuko nzokizwa si rero navyumva kumva napfuye ivyo nabigusha mu buryo heje ndagushimira kandi ubwa mbere kandi ntizopfa neza ukora ukeneye umugabo wawe arakazi oya ntanakiri Muradabaho yari yaje ndiko ndakora akazi akuba bigika kora ibidi sawa ntacyo niyo mpamvu nyine ariko ndabikora kugira ngo nawe woroherwe sibyo nawe kandi urakoze ndagushimiye ko warabyumviriye ko ukumva yuko byogenda uko nabigusabye rero munsi icyo witegura aha bawugira ibyo gusohokana ariko ntitwari twabivuganye ntiwambwiye none ibyo wambwiye urabyibuka ibyo gusohokana nabyo witeguye nk'ubu bose duciye duhurira ngaho hanze agaca abona turajyanye tutagiye gusoma
wibaza ko atoca ndaza muri Afrika. Mpereza ati ibyo ntubigire ibintu birebire si sawa ni bisanzwe narakubwiye jesi n'umutambere kandi nahise umenye ndakujyana sibyo bawe genda kuzi kandi nawe urakuzi sibyo jewe nibaza yuko ugira ubwoba jewe akivuga n'uko gusa ushobora kumvira ibisigaye bindekera bazabibona ntanatubona kuko ndaziragiye jewe ndahazi rero no kuvuga yuko wowe tuza wumva amahoro ibisigaye bindekera jewe sinumutandire nabikubwiye kandi nawe urabibona mbere ni kubera iki ntiyumviriye abandi bose barengana ubaze ko habuze abandonye umugabo nuko mbona bameze gute nta kweli nyumvise n'uwo umukozi wanje niko yanashimye comportement zawe sinashatse guhehitana nabo bo hanze sinashatse oya ibyo jewe ntabyo nokora ntabwo ndagutahura ariko sigomba bakazi kibavuganye rero ubu boss aciyayiruka je ndo cyajyanye we utazi yo ndavuye banza wumvire none gahera gute ahubwo ugiye kuwundi umuntu adasanzwe icyo ni ukora cyo erega afise ubwoba yuko azohava bibera cyangwa bora rero abibonye agaca agirukana ku kazi rero ibyo cyajyanye none je nakwisinye uzi niko ntegura programa gute wewe nyemerera uzi teka ntizobura icyo ufungura ntizobura hura ntizobura icyo wambara ikindi panze sibyo uwo byumva uko ibisigaye bindekeye ntabwo ngiye menya ko ari byo sinari kubyemera kindi ari nzi yuko ari ibintu yene bisanzwe ariko bikiri byo gusohoka rero ko ugomba cyegura akazi isubire ku gatumba wenda uko utazi yo ndavuye naje no mu gisagara nkene y'akazi rero nawe urayipfuza jego sinzi icyo utegura kandi sinzi icyo upanga ariko akazi kakina ko ndakakunda nanjye rero niyo mpamvu ushaka kuguhindurira ubuzima ko wajya sinakubonye ko wari umeze sinakubonye wumva yaba none niba ndagukunda gute nifuza ko usubira muri biriya mbona ndagukunda urumva rero ndiko ndategura ni ukugira ngo uva aho uri ako kazi k'ubucakara bwariya mu gikoni ukarengane nawe umumfata sibyo none nifuza kuva muri ubwo bucakara hamumpatiro nk'abandi ntabwo cyajewe Steve umupata kutabyumva kanura amaso ubone raba kuri yo ndiko ndagushakira siniko nshaka gusubira ndagusubiza muri bya buzima bwa kera oya ahubwo n'ubu urimo nisi nifuza ko ugumamo nifuza ko uteruje imbere sibyo wiyumvira ibiki kandi yoga kwicara we n'ugende witegure igisigaye none ntiwabyemeye njya gusohokana ujye unywe nta bindi sawa kugira ngo ashobore kwiyumva neza neza nanjye nkabibona itarafite mugabo atabyemeye ubwoba ninga intege ubwo ntibamuca amafaranga mana kandi nanjye urabibona no kuri jeke Halo? Jeni baza yuko kawaida ikintu nama niyumvira ni ukuraba neza yuko bajya abakozi ku munsi badashobora kutwiba amafaranga ngo sinumva ukungene hobura 2000 hirya yejo uno munsi umuntu akabura 30,000 none wumva ibyo bintu wacu bisigura gute yose hamwe uyateranije ku kwezi ukaza kuri turufu usanga 30 million zagiye
erega ni nkuko ku munsi hariho uduhera tuza turava kuza turagenda icyo kiraba neza mon frère attention kabisa icyo kintu kirabe fresh kugira ngo ntitugwe manga sino tubaza kuri turugusanga twatashe waje subira ku gatumba gufata isuka simureshe aricyo wakwevye okay. We sawa rero, mu verifie bien kugira ngo kame mu muntu nkatahe sino woza kuri turugusanga nyene umuntu yahimbiye. Sawa. Merci. Oh baby, me fresh. Ora. Just mwana ndaremze n'ukuri. Ingujya ngaha. Steve! Kanisha ko kan. Kumbo. None ni sawa? Ni bon. Jenda kubona. Nishaka gusana banyotewe. Nishaka kabunonwa. Mva nyine ntameze neza nyine Urakwaye. Urwaye kuri umunsi ko n'umushaka gaturi Mama yanjye. gakanye nabo nyine. Nigushaka. Gakanye? Uwo mwari ko muravugana. Business akazi nisaba. None n'umunsi n'izina muri ziri. Ntawe utsoye. Nonakari ntutse. None gute rero? Meze bon. Ndakubona kwe? Gishushu kidoshe. Batanga ibitobeze rega bikwiye atari buri kurahinduka. Mbe wari wanyoye amata wo? Ntabutse kivugo so kimwe nari nshaka. Aya, uza gutuma umwana mu nda nyine kamererwa neza nyine byavuri muhanga. Uzuramwa amata. Bishyushye. Uzura ibyana byinshi. Nusanga ibintu bimeze neza. Niba bikuze kimwe reka kubijya ku mpamvu. None biba biri ngaho muri frigo. Bebe. Bebe. Kira ko ngaho. Turagira nyine ubwira. Tubatse kiba kiri hehe? Mba nshaka isosiso. Natwe ufite inda yuko ntafite ndiye. Nshaka isosiso. Kandi yari kiba kandi yari ngora. Sinutse no gusoma kabebe ndagasoma. Ndakomena. Erega uhagarara hanyuma mfukame ndagasoma. Ejo numvise kakubita akaguru gutya. None kazo no kumena. Karakomena. Serene bishasha ngiki. Bishasha byari ndakumbuye cyane frère. Numva umenga ndagukumbuye. Ho mbona umenga toza kuganira mu shamba. Miya we ni wari mukumbuye. Inde. Miya uyu. Chakirezi cyawe cy'umukozi. We nawe nebijya nurabyibakira. Bijya nzi kuri ibintu byabotse. Ari ibintu bigora umuntu akaza kubihamba shushu. Uragenda bihambe none bikanura kutagiye kumuhamba kanura. Shushu byibagire bijya ndagusaba. Oya shushu byibagire. Sheri. Ndagusabye bijya byibagire. Twari twicaye nga
twicengana we ukuri nakumenye banze wumvirize numvirize ibiki ivyo vy'ukuri devagura numva ivyo vy'ukuri okay devagura nawe utetse amatwi kandi ndabona umenga umuntu isura none erega umuntu yahinduwe n'abantu arahinduka kibazi nahora nkubaha nagukunda n'ubu ndagukunda wahinduwe n'abantu icara ngaha turagira ukunyine hose nyine kira neza amashenzi ubona nakubwiye ngo ya boss aragwaye tetwa nta jambo ndagusabye nakubariye ngo iki aragwaye sinakubwiye sinuraja waremerewe nananiwe mana nananiwe wahinduwe n'abantu ne wahinduwe na jewe nananiwe no kubakana nawe reka izo miya mama wanje zize zimiyamira iwawe zubake rugume ariko genda umugore mukuru witonda ne wibagiye ufite warambiwe no kubakana narambiwe yaho nsangira vuga gusangira inyanya n'imbeba kwera jewe ryari ko ntari bubone ryari nsangira inyanya n'imbeba inishitiri nsangira n'umuyayi umugabo jewe wanje njyamana mu gitanda jewe ivyo riko bivuga bivuye mu mutwe kubwira wewe biriko bisunikwa n'impwemu biriko biva mu mutima n'igipupe bashiramwe ipira hama bakacwiragiza kikaba arico kivuga je ndi umuntu ndiko ndabivuga ndayimoni iri muri uri kiravuga cyangwa ni wewe ni jewe ndiko ndabivuga mwenyewe musiwe mwenye ahubwo ngira muri kumwe n'ibindi na satani na oya rero umviriza rero shashe twubaha shushu sheri ndakubaha ariko uno musingira ndakuburira indero ubutazigera bisubira mu buzima ugomba nkubita mubone kino kiboko iki kiboko niwaze ngo kirasubira iki kipe kubuhara agaciro gifisi wawe urakabona ukuntu kangane iwana shaka nje sinkeneye je kugumunkora narambiwe nakubwiye nakubwiye narambiwe sinkeneye amajambo mesi cinkeneye kugumana ngo kugwana je urongorera miya umwongorere umuheke y'ibiki je nshaka umviriza rero miya umwanya wasi nakubwiye uje kure umugore wanje urafise ibyo kunsobanurira wewe yarambwiye ko kwenda mugire ngo ubushuhe bugabanye itambara ubushuhe bugabanuka reka renda bugabanye wawe jewe ubu hageze aho uri murangira ikirofa we yaragwaye bro yaragwaye ndakwinigane jewe ntume ndakwica nzoce ndakukwiye yaragwaye niwe yarambwiye va mu maso hariya ibyo bishatse nzobipfurura we rindi hanyuma we nawe bigenda gute umwana ngume numva urusaku aguma arira wibereye mu bintu nk'ibi nisa tuvugana yatekeye yagiye kubera iki kumushaka mu gitanda sinzi ko ntakigutosha ntabyo ndamenya mu gitanda jewe ubanze uhore mvuge ubu mwanya ndafise ijambo kubera nagusinyiye hose birazwe kuri umugabo w'iwanje rero banze ureke mvuge niya umifuza ko yuko mujyamana icyo afise ntafise n'icyaha gosora ingohe gose bishasha wumvise n'ivyaha ryari sangira inyanya n'imbeba okay yatekeye samahani twubahane nta gishinwa mvuga je ndi umurundi mwenyewe kuvuga iringara uri kuvuga iki iringara uri kuvuga iki kibyo uri kuvuga sindabitaho okay urobitahura umwanya n'umwanya ubu narambiwe miya yambwiye ukuri umubwira muje gushopinga okay amafaranga yo muri urugo ubu hakeneye yaho arayo gushopingira imbwa z'abayaya byari sheri kuravuga ahubwo sindi nibi kuravuga sheri wo kumunwa mu mutima atari byari okay yambwiye ukuri rero Shanete y'ibihumbi 100 umugore watambaye bugira izo sijanje ndakagwara uhereye notuma mbona wagwaye nkatuma nza kukwicara ko mu bitaro hakuturandesha umutwe mu umuntu agwaye amezo nuko mu kanya wari uri muzima twari turi kumwe ubu ciye ugwaraguye uryoherwa abaguma bagukanda kandi sivyo nanje ndagukanda kandisha ingumu tubone yuko
ndeko umpunga ubundi warimo uramwegera nanjye ngunyegere ndagukandakandisha inguma nawe nyene ukagumurira ndaguhomanya na nyoko mwese ndabaguturire hamwe ariko wenda kubaza ikintu ubu hageze aho ndagusanga ukampunga ubwa mbere ariwe wanyizanira akakora kambaye Jeannette ntigisa neza ahubwo fungura rwose ushaka n'ibindi werekana ushire hejuru naho nubishiraho nacocera n'ibyo ntazi ngeze ku rwego yaho nsangira umugabo n'umuyayi mana we no kabona umviriza rero kintu ngira ngusabe ni kimwe kandi ukinkorera ukuri nakumenye umukozi yatekeye yagiye ngira windi mukozi nkeneye divorce nta mukozi nkeneye mana yo mwijuru ndakwinginze nkeneye divorce unsinyurire nanje ndo nk'abantagatisha nawe utagatisha izo miya zawe kandi aha ndavuze sinisubiraho ansiguriye neza divorce ni iki ico kintu ntaco numva divorce madebe umwana atagira ubwenge nubwo kurahura nkeneye divorce hama jewe nkeneye untekerere hama ururimi ni cyagishinwa tugende dusinyura imbere ya mustanteri n'imbere ya ntumbazi hama ntekere ngiye none igihe twaje umbaza ufite twari kwa party igihe twaje hari muri etat civile ivyo bijambo uri kuravuga hari ibyo wigeze kuvuga hari cyo n'ubundi telefone ziriko zirasoma ariko arakurunda nawe nizi wawe ji waje sinje jewe ngira bahabara bababoyi jewe nkeneye divorce hama nzobarondera niki sheri narambiwe kandi rero ubyumva nabyumva uko ntona kuja kwafasha inziko hiyo muri vi bisa none bikujya ure wabonye zijya ngata zawe z'abayaya bajeje bundi wabandushije nkeneye divorce icanga tujya divorce wewe ugumane na nyoko nyene agushire mu mugongo ivyo byo kwigwaza uguma wizane ujya ni muganga wari urose yaraje kukuvura sivyo nanje nkanda kande nkaho yari mwarakanda kanda data turebe ko nanje ntakuvura nanje ndagukanda kande kugira ngo turebe ko nanje noba muganga canke muramazi urashushe ndakumenye urashushe ariko ikorokoye n'uwo mwana banza ugenda umuhoze ibindi ushaka ucuburambara ipantaro y'iteme tekwa none ucuburambara ipantaro y'iteme we turabisubirana tika nawe wamushenze jiwe cenda guha divorce nkeneye divorce hama jewe ngende byume byumye ahubwo reka telefone Marena ahubwo si Marena ndagiye gutekera ngende hama uwo muyaya muzohitanane kujane kwa rujanti hanyuma ukire mu mutwe hamube umugabo nka wewe urashobora umuntu asaze mu mutwe tujya kwa rujanti hanyuma kire ijini nka wewe kurya umuyaya nge telefone ndagiye gutekera ngende guma ngaha tuvugane ujahe hinge mu telefone kwanza muvugane kuri telefone sinkeneye sishaka ndagiye gutekera ngende kandi ikindi ndakubwiye ni divorce niyo nkeneye nta n'ikindi kintu nkeneye ubusi nkigushaka we uriko usigaye ndumva n'urutoki rwo mutwe je nakubwiye ko ndakuburira indero umburira indero nakubwiye ko ndakuburira indero ndavyemerewe kugukora nkashatse hose cyaburirize urazi yuko je ngano ugenda ndagukuye mwayo menye pima geza ko wumva bayasike basumba pima wihende bakimva hamwe tonda ugomba ugenda umugabo nkaho mpengesha n'umuyaya anosika ndakuhaye ibuye ryo mu mutwe iso urazi kuno bihangura ibyo byinyo n'ibitama byose nkagenda ndagihongoye bigaherera rimwe jewe shanda kugira ikintu kimwe no gusubiza kwa so na nyoko mba ndagufofiranije mugabo Chérie. Chérie. Sabe? Bahana. Oxe. Charanga, tuganirira. Mas neza ko. Jana ndabona kuri sawa. Rero kumba numenga watanguye kwiyegesha abana n'amaki. Uya nanisimbiye kujya kwa mama Krista. Ni sawa gari, je nanje no munsi numva amahoro ni menshi,
tuzo mu mutima numva ntezerewe sana. Cyumva mbona ko yemeze neza umunsi. Akamwe ni kenshi no kurega ntawe utokwishimira umugore nawe. Wowe kujya ndebye ibihe twanyuranye mwana ibihe byiza byo kwishimira. Biga ntawe utokwifuza umugore ameze nkawe. Hanyuma rero ndibaza ntacyo dupfa. Tubaniye neza. Niyo munsi rero ndagufitiye akagifti. Tahure. Yeah. Ndagufinzira ku kagifti ngo nakahe. Ndazi karakujyohera. Nakagifti ko kugushimira kumberera umugore w'umwizigirwa, umugore w'urukundo. Mbega wampaye ibyiza byinshi nanje ntakwigera nibagira. Nukuri sinzi ndagushimira cyane. Uri umugabo mwiza. Nukuri je ntushobora gusobanura. Ndagukunda kandi cyane abizi. Ndabizi ko nkunda nyine nanje niyo mpamvu naguteguriye aka kagifti witahira amahoro. Ndamukirize nyoko bukwe mabukwe. Mubwire ko ndamukunda ataco dupfa. Reka shenye hari guhagere ko njya gutemberayo. Gutemberayo ahubwo no munsi ndaguhaye ikonji ushaka uzona hereye. Kubera ko nakubwira ati nkeneye amahoro. Nkeneye gutuza, sinkeneye kumene ku mutwe. Nguma njarajara muri ibi na biriya. Mbe kugira ngo nk'amahoro niyo solution natoye. Gende bariye mabukwe. Mubwira ati akagashimwe niko mpuzani kuko wareze neza. Ariko ico kigongo uri kurambwira uri kuraririmba wowe ubona ubifise. Ushaka ndinde gutora inkoni canke nzana ingu ntangure kwipanga. Ushaka imbabazi? Ndakubabariye nyene gusa bw'umutayi wawe. Umujana nizo mbabazi nguhaye. Kubera ko uraba nabi nari kugenda nkomyoye. Mbabazi nguhaye nta rushinga ukozako nta nakara ushaka ndanaguherekeza ngo usohokane urupangu mubwire ati umutayi wanyu n'ibindi. Nta kigongo ngamo nkoresha ngo. Oya yabanze urindire nakubwire. Hingeno. Ngo mukanya no kuvuza. Hinge umbiriza ndakubwira no. Numbirize nta matwi mfise ibi nibiki. Sindimo ndumva ibyo uvuga. Nakubwiye inshuro zingahe utumva. Ndakubwiye ati munyene shenyo kwanyoko yo ndakubwiye ati ntusubire no kunsesema. Terura impuzu utangire igira amahoro n'agasaga ntawe uhoriwa aha nkaduza ishapu ndakugira ingumu sivyo izo mbabazi zitwaye kwa nyoko igire kibondo wese ntari bijyawe ugenda ntari genda nyene wumve nanje umunihiro nari maze kwigira amahoro riraganze kirabantu bareke kumenya gutabagwa kurabonetse